ngarutse kuri ico kibazo uwo muri radio bonesha yabajije ati abaganga ubuvuzi mu gihugu bimeze gute ngira ntitwavuze ibijanye n'igisata kimwe kimwe twerekanye iyo biva ingene ibisata byose bishobora guhanahana maze bikazana amahirwe n'amunezero w'igihugu mugabo rero igaruka muri bya bintu twigeze kuvuga byose hamwe bifatanye kuri twebwe abaganga uno munsi kubona bagenda siyo ngorane nyamukuru ni igituma bagenda naco ni ikihe ni kimwe bakunda kuvuga ntibafise agahembo ntibafatwa neza ivyo byose tubishize hamwe bigaruka hehe si ubuvuzi buja kubikora niba abarongozi beza twavuga bafise umutima bagira bati turakunda ca gihugu reka rero twiyumvire ico abaganga bakeneye twarabigishije neza ubu naho dushira amahera muri ico gisata kugira ngo abaganga bahebwe neza bakore banonokewe ikimwe nerekana ingene mu mashami igihugu kimeze neza gifise abaganga b'agaciro kigakoresha amahera yavyo neza ibitaro byose biraronka vyangombwa maze abaganga bagakora banonokewe eka mbere ntituzofata umwe ku bihumbi 10 nk'uko babivuga mugabo ejo turashobora kugira 3 canke 4 ahubwo tugashobora no kubarungika mu mahanga bakagira agaciro ni kimwe navuze nti nitunga ridatituka iyo mufise mwe nabo bantu umuganga umwe mwibaza yuko mugereranya n'ibiroro bingahe by'ibiharage uwo muganga ashobora kuja mu mahanga akazana amahera adashoboka y'igihugu cinjiza iyo mwigishije abana banyu igihugu kiratunga kigatunganirwa nafatiye ko n'akarero nti raba ingene abasirikare bacu iyo bafise indero nziza bafatwa neza bakundwa ingene baja mu mahanga ivyo bishobora kutuzanira nico bita agaciro k'igihugu kwigisha rero abantu tubifate minenegwe mu vyo bariko biravugwa na bamwe umengo kwiga n'ibintu vyo kukwegerako igihugu kitagira abize ntaho gishika iterambere si ukwisumamwo iterambere n'ubwenge bwiyumvirwa n'abantu buzi neza iyo buzobashikana kumwe bavuga bati ikintu uronse ku busa umenye n'ico kimara nasiguye ntingaha mu Burundi amashuri iwacu nitwiga ku buntu kirazira no gukoresha iryo jambo abaja kwiga leta yafashe ingingo ikomeye yuko biga hakoreshejwe amahera y'igihugu ava mu makori yacu ava mu mahera tutanga mu tagisi kugira abana bacu bige nk'igihugu ntibigarire ku buntu iki gihugu carishe iyo ikintu uvuze ko ari cyo buntu niko gita agaciro niho no musugeza ahantu abantu bamwe bavuga ngo amashuri ntaca amazi ari naho natanze n'akarorero nti uwozana imiduga ibiri ayikuye ahantu hari imiduga isa imeze neza yose yakorewe hamwe n'abahinga bamwe ikomeye kumwe akayishira hajya akakubwira ati ujye kugura miliyoni 30 uyo nawe ugurwa miliyoni abaza nti mwebwe mwunguru uwuhe muri iyo yego ari wacu yagira ati utaragendera magira ati mani ico giporoporo ngendeshe mugabo ubuzi imiduga acagura uburyo zindi kwagira ati ngo bagabane igiciro sinzi nkuko ndabusohokana n'ubu icitiriwe ubuntu nikigira agaciro nico gituma bamwe bubahuka kudaha agaciro amashuri y'igihugu ari nayo azana za nyishu z'igitangazo cyo turarondera igihugu abaganga bacu ejo nitwe mbese tubafata neza tuzoshikaho igihugu ciha agaciro ku makungu ari umupasoni w'umuyaje twese yabajije ati mbega tuyumvira gute guha akazi abakiri bato n'ubu ndasubiye kukivuga kubura akazi mu gihugu siyo ngorane ni inkurikizi z'ingorane nyamukuru yo kutaba twarakoresheje ubwenge ngo turungike amahera y'igihugu mu bigwiza umwimbu maze akazi kirare mu gihugu ivyo rero singahe iwacu gusa kurema akazi nta gitangaza kirimo amahera akoreshejwe neza mu kugwiza umwimbu ibintu byose biduza amashirahamwe n'ibitangaza amabanki n'ibindi byose bikaduga ubuzi bukiyongera abakiri bato benshi ubundi bashaka kwishingira imigambi baravuga ko abantu bashobora kubishingira kubera iki nta banki n'imwe ifise imitahe ikwiye gushobora kubishingira n'uwari gushobora kuvuga ngo nibabishingire usanga ari wa murongozi twavuga iyo atagira wa mutima ukomeye wo gushobora kumva twa rukundo twavuga agira ati ahubwo niba ahubwo iwanje abo bandi bari imbere ivyo byose bimaze gukorwa hakaba ukugwiza umwimbu gukomeye ubuzi buriyongera mu gisata gikomeye ari naco navuga nti kuba tutize byo babitsirwa nayo ubundi abanyeshuri bategezwa gufatwa neza bakaronka akazi ntaco tegezwa kutunezereza abanyeshuri bakamiza ngo gusema barabana ntaco bariko barakora tarasisi nawe muri radio kabaza televiziyo kabaza avuga ati mbega mbana numvise umugambi uvuga igihugu ishobora kuba cifise
cifashe mu 2040 canke kikaba carateye imbere mu 2060 ego narabumvise kandi ndakurikirana ku bwanje nibaza ko agaciro kose kibona umuntu azana ntigahagaze cyane mu majambo bakisi gahagaze mu bishobora gutuma gashika ndavye rero ibivugwa n'abarongozi akenshi mu byo basigura berekana neza bavuga bati hari ikinye ari naco nashimye mvuga nti no kuba kwerekana ingorane hari igihe ribaza nti ivyo birashobora kutaba bishoboka mugabo igihe bavyemera kwa bigira 2040 n'ejo hazi kubwanje rero nagize nti twebwe ico turiko turarema uno munsi ni wa mutima w'uburongozi dushaka kujana n'ubwenge bw'itangaza ngira nti ivyo tuzanye bashaka kubikoresha si byacu ubwenge twazanye ushobora kubikoresha ntabikora uno munsi mugabo utabikoze tubandanya turema muri FPI babarongozi nkoresha byaje bavuga bigitangaza kubera bafatiye kuri umutima na bwa bwenge ejo bazobikora twabishaka twabika igice kigiye kutuzana gukora murakoze